Haleluya, haleluya, shengero ry'Imana. Turakomeje n'inyigisho z'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Uyu munsi tugeze ku ishengero rigira gatanu, ariryo shengero ry'Isarudi. Imana ihabwa icubahiro. Iri shengero rigira gatanu ryandikiwe amajambo akomeye cane, ari naho muri grupe b'amaso twaherewe intumbero y'iyi grupe b'amaso ivuga ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Mwene data y'amajambo nkiyumva, nkiyasoma, nkiyahabwa, ico gihe nabwiwe gukanguka, nabwiwe kuva hasi, nabwiwe guhaguruka, nabwiwe kwandikira abandi no kubarungikira amaudio no kubwira abantu yuko Yesu agiraze. Nico gituma iyi grupe yitirirwa iyo ntumbero. Mwene data, ndagira ngo rero twinjire muri ano majambo, hanyuma duce turaba ubutumwa nyezina bwandikiwe iri shengero ry'Isarudi. Haleluya. Turasoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimbani ca gatatu, turasoma duhereye ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatandatu. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi, utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, kuvuga kuri muzima ari kuri wapfuye. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Ariko ufise amazina makeya y'Abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba. Kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya, Yesu ashimwe. Bwoko bw'Imana, grupe b'amaso, iri shengero ry'Isarudi natwe turiko turarihezagirirwamwo, turiko turariboneramwo imigisha, kubera yuko majambo yandikiwe iri shengero natwe yaradukanguye, natwe yaratubatuye. Nico civugo muri grupe b'amaso, aho niho dufitiye iri jambo rivuga ngo gira ube maso. Mwene data, ndabwira abantu bose barituye isabera, bose abana b'Imana, ahantu hose hari ishengero, ahantu hose hari abakristo, ndababwire nti gira mube maso. Gira ube maso ku giti cawe, gira ube maso mu rugo rwawe, gira ube maso mu bikorwa ukora, gira ube maso ahantu hose uherereye, gira ube maso wewe umushinga ntahe, wewe mukenyezi, mu rugo rwawe, mu bana mufise mutunze, gira mube maso. Buri muntu wese akora inshingano zibimukwiriye, kugira ngo azashobore kuronka ico ashobora kwireguza imbere ya Data. Yesu akazoshobora kumumenyekanisha no kumuvuga imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Ndagira ngo rero twinjire muri aya majambo tuyasobanukirwe. Umurongo wa mbere uratubwiye ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi, uti ufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi. Haleluya. Yesu Kristo ni wafise impwemu ndwi. Haleluya. Yesu Kristo ni wafise impwemu ndwi. Aya majambo murayazi neza mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igihimbani c'11, ingene badusobanurira uko Mesiya azoba ameze n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Harimwo izi mpwemu ndwi, harimo ubwenge bwo gutahura, harimwo ibi byose uko ari ndwi. Reka tuyasome duce twumva izi mpwemu ndwi z'Imana ziri imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri Yesaya 11 turasoma umurongo wa mbere turageza ku murongo wa kabiri. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Ku gishitsi ca Isayi hazobaduka agashami, kandi umunago wanaze mu mizi yiwe uzokwama. Mana ishimwe cyane. Umurongo wa kabiri uravuze ngo mpwemu w'Uhoraho azoba kuriwe. Yesu ashimwe. Mpwemu w'Uhoraho azoba kuriwe, hazoba muri we harimo impwemu y'Uhoraho. Yesu Kristo n'Uhoraho. Muribuka yuko ayo majambo yasobanuwe mu Bifilipi yuko Yesu Kristo ari Uhoraho. Indimi zose zokwatura yuko Yesu Kristo ari Uhoraho. Iyo ni mpwemu, iyo ni mpwemu wa Yesu. Iyo ni mpwemu muri za mpwemu ndwi ziri muri Kristo Yesu umunyanazareti Mesiya. Impwemu ya kabiri ni impwemu y'ubwenge. Haleluya. Yesu n'umunyabwenge kurusha abandi banyabwenge bose babayeho n'abazokurikira. Hakabayeho n'impwemu yo gutahura. Yesu Kristo afise impwemu yo gutahura. Yesu ashimwe cyane. Akagira n'impwemu yo kuja inama. Yesu Kristo afise impwemu yo kuja inama. Niwe agira inama abantu ngo bihane. Niwe akugira inama waguye wayovye wataye inzira utakimenye iyo uja niyo uva, ugasanga Yesu akubereye umujanama. Yesu afise izina ryitwa yuko ari umujanama. Afise impwemu rero yo guhanura. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Impwemu yo kuja inama ni y'ubushobozi. Yesu afise ubushobozi, afise ububasha bwose. Yaravuze ngo ndabahaye namwe ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Mu yandi majambo Yesu yaravuze ngo ububasha bwose narabuhawe mu ijuru no mu isi. Yesu ashimwe cyane. Yesu afise ubushobozi akagira n'ububasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo akagira impwemu yo kumenya Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Impwemu yo kumenya Uhoraho. Nta wundi muntu yigeze kubona Imana, ariko umwana w'Imana bamugikiriza case niwe wenyene gusa yashoboye kuyimenyekanisha. Nta wundi muntu yigeze kubona Imana. Yesu Kristo rero niwe wa mbere yaje kutubwira ivy'Imana Data, ivy'Imana yatubwiye ati ko muhora musenga nuko muvuga muti Data izina ryawe ryubahwe. Nta wundi yari bwasenga avuga ngo Data. Abandi bose basenga bavuga ngo Mana. Ariko Yesu amaze kuza atubwira yuko Imana ari Data. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Hamwe rero ni mpwemu yo kumwubaha. Yesu Kristo yaratweretse akarorero ko kubaha. Yaricishije bugufi, aricisha bugufi, ndetse yicisha bugufi no kugeza ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Yesu Kristo yabaye wicisha bugufi. Yarabwiye abakozi b'Imana ngo namwe mwicishe bugufi, ntihakagira uwishira hejuru, ntihakagira uwirata ngo ndi pasitori. Uza wumva aho y'abantu bariko barivuga, iyo abantu bariko barivuga, arivuga agahera ku izina ngo ndi pasitori, aho yobanje amazina ya se na nyina bamwise akivuka. Rirya zina rigumane, kuko na Petero ntiyaritaye. Imana ishimwe cyane. Ntiyaritaye ngo aca bandanye yivuga ngo ndi intumwa, agahera ku intumwa. Nta ntumwa nimwe yigeze yivuga ihereye ku izina ry'intumwa. Babanza kwivuga ngo ndi Pawulo intumwa, ndi Petero intumwa. Bakomeza babahamagara amazina yabo, ya mazina yabo. Yesaya yaguma ari Yesaya. Habakuki yaguma ari Habakuki. Paulo yaguma ari Paulo. Luka yaguma ari Luka. Mariko yagumye ari Mariko. Matayo yagumye ari Matayo. Ntaho tubona baciye baza baravuga ngo nyakubahwa Matayo, nyakubahwa Luka, ngo nye n'icubahiro. Bene data nimutabagwe. Ndagira ngo mutabaze Imana itabare. Ndababwire yuko Yesu afise impwemu yo kubaha. Izi mpwemu ndwi zose rero nizo zidondaguwe hano, nizo turiko turabona baringo baratubwira hano majambo mu vyahishiro Yohana 3 haravuze ngo ufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi. Yesu ashimwe cyane. Izi mpwemu ndwi z'Imana murazumvise, turazisobanuriwe. Inyenyeri ndwi twarabwiwe yuko ari abamarayika bayoboye amashengero yo muri Asiya uko ari ndwi. Mu yandi majambo, isezerano risha rifise
amashami ayobowe mu buryo indwi, hayobowe mu buryo ndwi. Aya ma message turiko turiga ni message ndwi. Iyi message yose irihariye, iyi message yose rimwe iracaha, rimwe irahana, rimwe irihaniza. Iyi message yose hariho amashengero abiri yashimiwe. Mu yandi mashengero yose harimo amashengero indwi atigeze ahanwa ngo Yesu avuga ati ndabibihanije, ahubwo yavuze amajambo yo kubapongeza, yo kubabwira ati hongera sana, yo kubabwira ati ati mwaratsinze, mwaranesheje, ati mukomeze kuyoboka gushitsa gupfa, mubandanye. Mwene data, umaze kunesha, ubu usigaje gusa kubwirwa ijambo rimwe rivuga ngo komeza ubandanye kugeza ku rupfu, bandanya kugeza upfuye. Yesu ashimwe cyane, kuko buri muntu wese azogenda ahabwa umugabane inyuma yuko asozereye ubuzima ngaha ku isi. Haleluya. Nuko rero Yesu niwe afise n'izo nyenyeri ndwi, bisobanurwa ngo niwe afise ububasha buri hejuru y'ayo mashengero yose. Muribuka ko Paulo yabisobanuye yuko Yesu Kristo ariwe mutwe w'ishengero, nk'uko umugabo ari umutwe w'umugore. Hanyuma rero Imana nayo ikaba ariyo iri hejuru ya Kristo. Bene data, nuko rero Yesu niwe afise ayo mashengero mu biganza byiwe, niwe yayoboye, niwe yarongoye, niwe aha inama canke imitegekere abo bamarayika bayoboye aya mashengero ndwi yo muri Asiya. Nuko rero Yesu arababwira ngo ndazi ibikorwa vyawe, kuvuga kuri muzima ari kuri wapfuye. Umurongo wa 2, gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Nguvuga kuri muzima. Abantu b'Isarudi bivuga ko ari bazima, bivuga ko bakomeye, bahambaye, kuko bari bafise uburyo bwo kubaho, bari abatunzi, bari bafise ibicuruzwa, bari bameze neza, bari baninahaye. Ariko Yesu aravuga ngo wivuga kuri muzima, wivuga ko ufise amadevelopema, wivuga ko ufise amaterambere, uri kuraharana, ushugurika, ushaka ivyo guteza imbere kugira ngo uronke ubutunzi, uronke ibintu by'amabizinesi. Ariko Yesu arahindukije aravuze ngo wivuga kuri muzima, ariko uruwapfuye. Yesu agakomeza avuga ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Hariho abantu benshi bafise ibintu bigira bipfe. Ivuga butumwa ryarapfuye, ukuririmba kwarapfuye, ugusenga kwarapfuye, kwagushinga intahe kwarapfuye, ya mirimo wakoze yarapfuye. Gira ube maso uyizamure, uzamure, wongere kurepara, wongere kusanasana, wongere kuremura, wongere gusubiramwo. Mwene data, kemura ibibazo ahantu hose ubona bishoboka, ahantu hose ubona ufise amadeni, genda uyarihe, genda uyarihe. Gira ube maso uriho amadeni, genda ube maso, gira ube maso ukomeze ibisigaye, gira ube maso ushikane ibango ry'igikorwa wahamagariwe, ibikorwa watoranirijwe mw'ishengero. Gira ube maso wongere gufata iya mbere, hanyuma uje ubyuka kare, uja ku gikorwa, uja ku kivi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero Yesu aravuga ngo ibikorwa byawe bigira bipfe, ngo arabona ko atabikorwa byawe yabonye bisozerewe imbere y'Imana yiwe. Yesu ntavyo ariko arabona biringo biratunganywa, biringo birasozerwa. Wari watanguye neza ariko nturimo urasozera. Wari watanguye ukijijwe, wihanye, ushima, ushinga intahe, ufise imbaraga, ufise ubukuba n'ubutwari mu gikorwa c'Imana. Mwene data, gira ube maso, gira ube maso, gira ube maso. Umurongo wa 3 urakomeje bavuga ngo niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Yesu ashimwe cyane. Ngo niwibuke ingene wakiriye. Hari igihe wakizwa,
igihe wemera ukabatizwa, igihe wemera ukihana, wasabye usaba uti ni mu nsengere, wari wamaze kumva yuko wiwemeje, umaramaje, uhisemo ijuru, uhisemo ubwami bw'Imana, uhisemo gukizwa no kugororoka, uhisemo kurwanya icaha, ariko mu nyuma utangura guhendwa. Hari vyakuyobeje biratandukanye, buri muntu wese agenda afise ibimuyovya, agaca atangura kuyoba, agaca atangura kurwanya mpwemu yera. Ntucemera ko mpwemu yera avuga mu mutima wawe warugaye, ariko Yesu Kristo aravuze ngo niwibuke ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Niwibuke banza gushira agatima mpembero, wirohoze, uce ugaruka witondere ivyo wari warabwiwe. Umaze kubishira mu ngiro uce watura wihane, ngo ni wihane. Yesu aravuze ngo nutabikora, ngo nutaba amaso mu bugingo bwawe, Yesu agiye kuza nk'igisuma, kandi ico gihe azokubira, azoza giturumbuka, azoza abantu basinziriye, azoza abantu bari mu gicugu, hanyuma rero aze nk'igisuma, hanyuma nawe uzoja kwikangura usanga akanyoni karuye, uzoza kwikangura usanga Yesu yaduganye ishengero. Gira ube maso wikangure. Jambo ry'Imana ravuga ngo nico bigituma bivugwa ngo ikangure, wewe usinziriye uzuke uva mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Umurongo wa 4 uravuze ngo ariko mfise amazina makeya y'abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Ngo ariko mfise amazina makeya. Hano twongeye kubwirwa ibanga ry'amasigarira. Aya n'amasigarira ni babandi bamwe tubwirwa mu Bisirayeli bazoba amasigarira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yesaya aravuga ngo iyo Uhoraho atadusigariza amasigarira, tuba twaragizwe nk'isodomu tukagirwa nk'igomora. Kubera yuko abantu muri bino misi bamaze gucika nk'isodomu, bamaze gucika nk'igomora. Yesaya abona ibirizoba mu misi y'imperuka, atangura kugereranya Abisirayeli nk'abisodomu n'abigomora, koriko naho nyene hawuze gatoya ngo bose barimbukire rimwe, hazosigara rumbagwa amasigarira. Yesu nawe yarabigarutseko, aravuga ngo iyo misi itagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ngo ariko kubw'abatoranijwe ngo iyo misi yarayigeruye. Haleluya. Kubw'abatoranijwe. Mbega muri ayo masigarira wowe urimwo? Mbega muri abo batoranijwe wowe urimwo? Mbega uriteguye? Uravyiyumvamwo? Nimba utekeranya kabuzi kutarimwo, saba Yesu Kristo iyi saha tucumva buno butumwa, maze wongere gufata umwanya wo gusobanuza, wumve ko wabihevye ibyaha byose wabirangije, kuko ni waba ukibigenderamwo ntabwo woduganwa, ntabwo woba mu baduganwa, uzoba mu basigara. Gira ube maso mwene data. Hari amazina makeya, hari amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, gitabo ca wa mwagazi, ngo abo nibo batanduje impuzu zabo, ngo kandi nibo bazogendana na Yesu Kristo bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Birakubereye mwene data. Mbega wumva bikubereye? Birakubereye. Harageze kusuzuma ingeso zawe. Mbega birakubereye kwambikwa impuzu zera? Uwambikwa impuzu zera nuwagwanye urugamba akanesha, nuwo urimo araca mu bigeragezo n'intambara, nuwo barimwo barashaka gutera amabuye ndetse bakanamutera bamuhora gushingira intahe Yesu Kristo, nuwo uriko aremera guca mu makuba agaca mu bigeragezo. Mbega mwene data, uri kurahamwa, uri mu bigeragezo, hari ibiriko birakubako kubera washinze intahe, kubera wavuze ubutumwa, kubera wihanye, kubera waranduye icaha, kubera icaha wakivugiye mu ruhame ukacihana, hanyuma abantu batoshwi batishwi, abadayimoni bagahaguruka bagatangura kugushaka no kugutoteza, ngo baguhame, ngo bagutuze, ngo baguturatuze. Ibyo birakubako ngo birababereye kwambikwa impuzu zera, kuko barahamwe, baratotejwe, baraciye mu makuba. Bizoba bimeze nka kumwe ko wa mworo umwe yagororegwa ku isi, yarabonye amagorwa kuko ntiyari afise icarya, hanyuma agera mu gikiriza ca Aburahamu
atangura rero kondagurwa, baramwondagura, baramwakira, bamushira mu gikiriza ca Aburahamu. Rero nico kimwe, uno munsi hariho abantu batagira aho barambika umusaya, bameze nka kurya ngo ibiguruka biri n'ivyari, n'imbwebwe ziri n'imyobo, ariko umwana w'umuntu we ntagira aho arambika umusaya. Rero abantu benshi bitwa ko bakijijwe ntibagira aho barambika umusaya, kuko aho bagiye hose bavuga bati uwo ni wa wundi avugishwa na mpwemu yera, ni wa wundi avuga bati ivyo Imana imubariye n'ivyo avuga, ntazi guhisha, ntazi guhakana. Hariho abantu benshi mu bakozi b'Imana usanga bavuga ngo ivyo mpwemu yera avuze ngo ntukwiye gucoka ngo uvyemeza ngo bivuge, ngo banza ngo uce usubiramwo ngo ubwire Imana ngo uti ivyo bintu vyoncisha agahanga, hindura umpa ayandi majambo. Uko niko abakozi b'Imana bo muri kino gihe bameze. Ariko ndagira ngo ubwire ngo mwene data, ukora ivyo ariko ariyorohereza, ukora ivyo yaramaze gupfa mu buryo bw'impwemu. Gira ube maso, wewe ukivuga utyo, wewe ugikora utyo, gira ube maso. Abantu benshi bagenda baramaze gupfa mu mitima, ariko harageze yuko wongera kwikangura, wewe usinziriye uzuke uve mu bapfuye, wemere kuyoborwa na mpwemu yera, wemere kurongorwa na mpwemu yera, wemere kuvugishwa na mpwemu yera. Imana ihabwa icubahiro. Ni igihe ciza cyo gukanguka, ni igihe ciza cyo kubaduka, ni igihe ciza cyo kuyandikisha aya mazina y'abisarudi bamaze gushikanwa muri ico gitabo. Hariho abandi birashakirwa ngo Imana nawe ikwandike mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama. Ngo ico gitabo nicamara kuzura, muri sale hariho icumba cyategekanijwe c'abashitsi, haracarimwo ibibanza. Ivyo bibanza nivyamara kuzura, ico gihe inzamba y'akabanga izocihera kwivuzwe, ico gihe umugeni azocaza gushakwa no kuronderwa kugira ngo ajanwe atahurukanwe. Ibibanza bizoba vyuzuye. Mwene data, mu ngoro haracariho icicaro, nawe urahamagawe ngo ujeyo. Mu ngoro haracariho ibibanza, niwihute batarugarira. Ngo kandi ngo urwo rugi nirwamara kugagwa, ruzoba rwugawe rimwe rizima. Uwo muryango niwamara kugagwa, kazoba kabaye. Yesu Kristo aca umugani w'inkumi 10 ngo bazoza bavuga ngo mupfasoni, mupfasoni. Mbere ntibamwita mupfasoni, ariko noneho bazoza ururimi rwagoborotse bavuga ngo mupfasoni, mupfasoni n'utwugururire. Ariko Yesu Kristo azobishiraho kugira ngo mviraho simbazi. Benshi bagiye kubwirwa ngo simbazi, benshi bagiye kubwirwa ngo simbazi, kuko bazoza kudodora urugi rwamaze kugagwa. Niwiyandikishe muri ayo mazina y'abera, niwiyandikishe mu bantu bariko barahabwa igitsebo c'ubugingo, niwiyandikishe muri ayo mazina y'abisarudi batanduje impuzu zabo, kuko bibabereye bazogendana na Yesu bambaye impuzu zera nziza zikayangana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umurongo wa 5 uratubwira ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro cyane bene data. Hano turabwiwe ijambo rivuga ngo unesha. Mbega unesha ninde? Mwene data, shiramwe izina ryawe uvuga uti ndiko ndanesha. Umuntu anesha ni uwuhakana icaha ku murango izuba riva, atarinze kuraba mu maso ya mugenzi we, atarinze kuja guhanuza, atarinze kurinda kukekeranya. Akanesha icaha akacirukana, akagihakanirira mu ruhame, ukagihakana. Uko niko kunesha. Uwunesha n'uwikorera umusaraba, akawikorera abantu bose bamubona, agahaguruka agaterura akagenda. Uwunesha ni kujya kwa mukristo yasenze igisagara c'imahonero, aragenda baramukurikira bagira ngo yasaze, ariko arabahakanira, arakomeza arabandanya. Uwunesha nuwemera ko bemera kumwanka, ndetse akemera no kwemera gupfa ahorwa kugororoka, kugira ngo azabashe gushikanwa muri kija gihugu c'isezerano. Ki gihugu kijamwe abemeye kwiheba, bagaheba amagara yabo, bagaheba ubugingo bwabo,
kuko Yesu yaravuze ngo uzoheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburokora, ariko uzobukunda uwowe azobubura. Uzoshaka kugira ngo yemere gukunda amagara yiwe, ijuru bizaba binyuranywe, ariko uzoheba ubugingo bwiwe kubwa Kristo no kubw'ubutumwa bwiza agiye gutabagwa. Nuko rero ngunesha ngo azokwambikwa impuzu zera, kandi Yesu ntazosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba. Haleluya! Ngo kandi Yesu azokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Haleluya! Mwene data, Yesu yiteguye kuzokwatura izina ryawe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Bazovuga bati, Yesu azovuga ati uyu ni wa wundi yemera kumvugira, yemera kunyaturira, yemera kuvuga mu ruhame, ntiyigeze yihakana izina ryanje, nubwo yari mu bihe bidasanzwe, nubwo abantu bamwanka, nubwo abantu bamwankiriza, baramuvuga, baramushwaza, baramukwiza agahinga, ariko ntiyigeze acogora. Baramuvuza bamushyira mu makuru, baramutoteza, baramuvuga uko utariko, ariko ntiyigeze ahagarika umurimo yari yaratanguye, yarawubandanije kugeza i Siyoni. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo wowe nanje turamirize, ndagira ngo wowe nanje dufatane amaboko, dukomeze amasengesho, ntiturambigwe, ntihabeho gucika intege, ntihabeho kunanirwa tutarabashikana. Hariho abandi Yesu aratubwira ngo nidugende kurondera abandi. Hariho izindi ntama zikeneye gushikwako, kandi biroroshe muri ino minsi kugira ngo tuvuge ubutumwa ku marezo sosiyo, tuvuge ubutumwa mu buryo bwose bushoboka no mu budashoboka, mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, kugira ngo umwami Yesu yikorere. Twebwe ntaco turico, ariko Imana ubwayo irazi kwigenza. Twemere gusa Imana idukoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Nguri n'ugutwi niyumva ico mpwema abwira amashengero. Mpwemu yari arimo aravuga, arimo arasemerera, arimo arakubwira wewe, arimo arakubwira ngo ureke ivyo byahora bikuyovya, ureke ubwo buzimire, ureke kuyoba, ureke gukurikira agakuku, ureke gukurikira abantu barakuyobeje, baraguhenda. Yesu yaravuze ngo nimwirinde abantu, nimwirinde abantu bazobaca mu masinagogi babampoye, ngo ariko muze mumenye yuko nanje ariko babanje kungira. Yesu babanje kumutuza, baramuhinda, bamuhindira hanze, baramubamba, bamubambira hanze inyuma y'igisagara. Nimuze twemere, twemangire Kristo muri iyi minsi y'imperuka. Yesu Kristo niwe yarungitse marayika aza kubihishurira Yohana, maze arangije aravuga ngo nimwumve ico mpwema abwira amashengero. Kaze rero bene data, buri muntu wese amaramaze gukurikira Yesu bicitwa uyu munsi, ndagira ngo dusenge uyu mwanya, amazina yawe uyandikishe mu gitabo cy'ubugingo ca wa mwagazi w'intama. Haleluya! Tugiye gusenga Imana. Mwami w'abami, Data rugira byose, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane kuri ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwahanuriwe ishengero ry'Isarudi. Ndasengera uyu mwene data nawe yumvise ubutumwa bwiza, yongere gukira, yongere gutabagwa, yongere kwandikwa amazina yiwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Data ndamukwingingiye, wongere kumugenderera, wongere kumuhingura, wongere kumuharira ibyaha byiwe byose. Mwami wanje Yesu, ibyo yibuka n'ibyo atibuka, ibyo yibagiye byose ndamusabiye ngo byose bibabarigwe, yongere gutabagwa, yongere kubicare mugisha mu bugingo bwiwe, maze Yesu aho uzozira Data ze yumve ya nzamba yakabanga, kugira ngo twese ze duhagurukanwe, duteruranwe muri mpwemu yera, dusanganire Mesi y'umwami wacu, dusanganire watubambiwe yatwitangiye ku musaraba igorogota. Haleluya! Urakoze kubikoze, ndabigushimiye, ndizeye yuko byose bikoretse, abumvise ubutumwa bose yuko bariko baratabagwa. Yesu urakoze, bishimirwe, ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abahezagire bene data, mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mukomeze kuroranirwa mu izina rya Yesu. Amen.